Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Uyu munsi turi mu kibanza mutamenyereye, ni kimodoka bita gari ya moshi kigwingwiri gikwega kwegana, kirimwo ibi gari byinshi, biduga byinshi. Burengeze mu kiduga kimwe ndahasanga abantu bameze neza cyane. Reka sintebe babibwire, muraza kumva amajwi ari ruhande, nuko tutayikotesheje, turi kumwe n'abandi kandi ibintu ari public, nukwemera ibiba byose. Muryoherwe rero na Axia Vibes TV. Ubu ntiduhagaze ahantu mugira mumve n'amajwi avuga, murumvise ijwi ry'umupfasoni, uyo ntitwari tumusabye ngo avuge, ariko turi muri public none bavukanye. Jewe nikanze ko muva hariya mu Burundi, ni mwidondora abakunzi ba Axia Vibes TV. Jewe nitwa Alida, nkaba mva mu gihugu cy'Ububirigi, muri kapitale y'Ububirigi, muri Bruxelles. Ego, Alida ava mu Bubirigi muri Bruxelles, ariko yamuka mu Burundi. Ako kantu kararyoshe. Reka bandanye hajya nawe nyine atwenga nk'umuntu izina ryo riba ritangurwa na A. Nanjye nitwa Ageta Kinzo, nkaba mva mu Bubirigi, Bruxelles, navukiye i Burundi. Wala, reka tubandanye kuriya mubyeyi ariko aramwenyura kuri Axia Vibes TV. Uyu munsi twatewe iteka ridasanzwe. Nanjye nitwa Janine Renguka, umurundikazi, nkaba mba mu Bubirigi, Bruxelles. Janine Renguka, Bruxelles, Ububirigi. Kera bariko baratwigisha igifaransa, rero bavuga ati Bruxelles, Bruxelles, Bruxelloise, Bruxelloise. Muraza kutubwira ikirico neza. Reka tugende kuriya mu mama. Nanjye nitwa Janine Barambona, nkaba ndi umurundikazi, nkaba usabye indaro mu Bubirigi, nkaba ari bomba. Murakoze cyane abarundikazi baba mu Bubirigi. None ndabasanze muri kirita mu gifaransa train, nise ikigwingwiri, ibiduga bigenda birakwegana. Reka mpere kuri uyu muvukanyi ari imbere yanje yuzuye akanyamuneza. Bigenze gute wowe muri ngaha, muvuye ko muryohewe bidasanzwe? Twaje muri Suède tuzanye n'ubutumire bw'abavukanyi baba muri Suède b'Abarundi, barifuje ko twosangira igisabisho. Muri Suède nibo bari babatumiye. Mwebwe rero muri umugwi wahe? Numva ko mwaje muri umugwi. Umugwi wa Korale. Korale ikaba yitwa Sainte Famille, ikorera ubutumwa muri Korali, umugwi w'abaririmbira-mana bisunga umuryango mweranda wa Yozefu, Mariya na Yesu. Muraryoshe. Ego, none biriko bigenda gute? Nimudushire muri ako kanyamuneza abantu bariko barakurikirana Axia Vibes TV. Urazi kuri Axia Vibes TV urampa iteka nkaguha iteka, urampa akanyamuneza nkaguha akanyamuneza. Ego, dufashe ducapira ako kanyamuneza kuri Axia. Kuri turaryohewe cyane nk'uko mugenzi wanjye ariko yakoze. Twakiriwe n'abavukanyi bacu mu gihugu cya Suède, batwakiriye neza. Kuva ejo dushyira ku kibuga cy'indege cya Arlanda, ego Stockholm, turararana, amaburaca turafatana urugendo rujya Stockholm. Ego n'ukuri turishimye cyane, turaryohewe, ibintu byo gushimira Imana. Ego, umuvukano uraryoshe cyane. Ego, babyeyi mwebwe
byifashe gute mu biducapire abantu bari kuri Action Vibes TV aho bari hose vraiment muri uyu mwanya bavuge bati bari mu kanyamuneza. För resa till Knivsta och Uppsala behöver du både UL och SL-biljett. Abavyeyi batewe iteka ryo guherekeza ibibondo byacu byo muri Sainte Famille, rero twahasanze abantu bameze neza cyane, abantu b'intungane rwose badushimishije, tworonka n'ingene tunabashimira kandi n'ubu bakiri. Rero n'ibyishimo bidasanzwe mu miryango y'abakristu ba Belgique hamwe na Suède. Ego cyane nicyo gituma kuri Action Vibes TV tuvuga tuti ukwemera kubyara ubuzima. Ibi byose biriko biva kwemera umwami Yesu. Mupfasi je nibaza ko nawe ushimangira ibintu ubivuga kwiki ibi bintu birateye biratesa biratesa rwose kuko twari dusanzwe turi mu muryango w'abakristu b'abakatolika bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda aha muri Suède no mu Bubiligi n'ahandi hose. Mugabo uno munsi hariho akabirya rero nuko hariho urwaruka rwacu rwo ngaha muri Suède rurikiye muri korale n'ubutumwa bundi batumiye urundi rwaruka rwo mu Bubiligi kugira bahuzwe n'urukundo. Murazi ko atakindi mukama dusaba atarukuzwa n'urukundo, ikiyago kiryoshe dushingiye ku ijambo ry'Imana. Hanyuma rero twebwe nka Janine twaragitewe iteka nk'ababyeyi no kubaherekeza, kubashigikira kuko musanzwe muzi ko umwana n'umubyeyi bidatandukana. Rero none biraryoshe kuva dushika, turatwenga, turaririmba, turarya, turanwa, turasenga, byose ni ijuru ryamanutse hasi ritoye ngaha iwacu. Ego no muri itirere iyo amatwi asumira bambwiye yuko musanga ariwe murongoye ino korali, kandi nibaza ko mutaje muri mwese abasigaye muhira gira ico babwiye baza kudukurikirana kuri Action Vibes TV. Babwira nuko twahababereye, turi kumwe nabo nubwo batashoboye gushika, hari abafatiriwe ubuzi amashure, ariko twahabaye turi kumwe nabo, byose turi kumwe. Murakoze cyane bakunzi ba Action Vibes TV. Ego twobabwira byinshi cyane, ariko kwari ukubahonja kugira ngo ibi bintu ntitubyisangize, kuko muri Yezu no gusangira niko katubereye akaryo ko kubaha iteka. Namwe twizere ko akanyamuneza murimwo muca mugasangira. Iruhande yari Patiri Nyasi Nziza, nariko ndaganira n'abavukanyi bavuye mu Bubiligi bamuka mu Burundi bari muri Chorale Sainte Famille, abavyeyi babashigikira. Reka bagende basuye kubibutsa utuzina twabo. Ibyo ari byo byose mubabonye muce mwibuka ca kivugo cacu ukwemera kubyara ubuzima. Ubwo buzima murabubabonamo. Twari kumwe na Alida, Areta, Renguka, Janine Barambona. Ego inyuma ya kamera twari kumwe na Elvis Tusa. Mugira iteka, mugiraho muba, mubahwe, mubandanye mugendera mu rukundo. Bye bye.